Yesu ashimwe cyane. Daniyeli arasenga, amaze gusenga Imana igeraho iramubarira, imubwira amabanga akomeye, ituma marayika araza kugira ngo amusobanurire. Mwene data, uri mu masengesho urasobanurirwa. Iyo uri mu masengesho urabwirwa amabanga, urabwirwa ibyo utaruzi, urabwirwa ibyo abandi batazi, kubera ko bataba ariko barabimenya, kuko badashobora kubimenyeshwa, ariko bimenyeshwa n'ubusenga. Imana ishimwe cyane. Daniyeli igihimba c'icenda umurongo nuwa 20, umutwe w'amajambo uravuga ngo ivy'amayinga 70. Mwene data, uyu Daniyeli amaze gusenga, akija muri ayo masengesho, Imana imuhishurira ibikomeye, ari navyo tugira ngo dusangire. Yesu ashimwe cyane. Ivy'amayinga 70, wowe umaze kumva amayinga 70, mbega amayinga 70 asobanura iki? Amayinga 70 arashaka kutubwira iby'ibihe byari byarapangiwe Abisirayeli, ariko twebwe abanyamahanga duca duhabwa agakiza, duca duhabwa ubuntu bugerekeranye n'ubundi muri ico cyumweru kigira 70, ariko ibyumweru 69 byose byari byaramaze kurangira. Hari hasigaye icyumweru kimwe gusa. Yesu ashimwe cyane. Hari hasigaye icyumweru kimwe gusa. Daniyeli aza gusobanurirwa ivy'ibyo byumweru 70, ingene bizotangura, n'ingene bizokurikirana, n'ingene bizorangira, byose arabimenyeshwa. Yesu ashimwe cyane. Muri Daniyeli igihimba c'icenda rero, reka dusome mu izina rya Yesu. Nuko nkivuga nsenga, natura icaha canje n'ic'ubwoko bwacu bw'Abisirayeli, kandi gitakambira Uhoraho Imana yanje umusozi wayo wera. Yesu ashimwe cyane. Tukiraho ndagira ngo nkubwire yuko uyu Daniyeli yasenga yatura icaha ciwe. Mbega Daniyeli yasenga yatura icaha ciwe, ubwo n'umuntu ki? Mbega mwene data, iyo uraba uyu Daniyeli yasenga akatura icaha ciwe, weho ga mwene data, mbega ntiwo kwatura icaha cawe? Atura bazimana ati, mbega Mana, ibi ndimo ndakora, ivyo nakoze iyi myaka yose aho yakabereye, nanje mbega ubwo kuri ubu nta caha nyigenderamo, ubwo sinkigendera mu caha, ubwo sinkiri mu caha, ubwo ndarandura, ubwo ntihari ibyaha byanyinyegeje. Usenge watura mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Kubera ko niwasenga watura, niho ucubwirwa ibikomeye, niho ucubwirwa iby'ubugingo bwawe ndetse n'iby'ubwoko bwawe. Imana ishimwe cyane. Ubwoko bwawe ni ubuhe? Ni ishengero ry'abera, nimba wanditswe amazina mu gitabo cy'ubugingo. Daniyeli arasenga. Ndagira ngo mbibutse ko uyu Daniyeli atari umuntu asanzwe, yari ubugira kangahe? Niwe yaza ubugira gatatu mu gihugu cyose cy'i Babuloni. Kandi mwibuke ko ico gihe yaza ubugira gatatu ku isi yose, kuko Babuloni niyo yategeka isi. Babuloni niyo yategeka isi. Yari nk'umunyamabanga akomeye nko Miliyoni, yari mu cegera c'ubunyamabanga mukuru Miliyoni, kuko ico gihe Babuloni niyo yayobora. Imana ishimwe cyane. Ariko yarasenga yatura icaha. Hari abantu bibaza ko bahejeje, barangije, basozereye, bamaze. Ariko mwene data, uyu Daniyeli yarasenga yatura icaha ciwe. Imana ishimwe cyane. Umurongo kurikiyeho wa 21 uravuga ngo, nkiriko ndavuga nsenga, wa mugabo Gaburiyeli nabonye mu byo nabanje kwerekwa, aratumwa aguruka n'ingoga, anyegera nko mu gihe cyo gutanga ikimazi cyane kera. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe. Daniyeli akiriko arasenga, agikomeza asenga, ariko arasenga. Muri ico gihe hacaboneka ibitangaza, agizacya acabona marayika yitwa Gaburiyeli. Uyu Gaburiyeli muramuzi mwese, ni wa wundi yaza kugendera Mariya, aramubwira ngo namahoro Mariya, ngo ugire ubuntu n'Imana, ngo Uhoraho Umwami Imana ari kumwe nawe. Oh haleluya. Uyu Gaburiyeli yabanje kuza kwiyereka Daniyeli, arimo arasenga, yasenga yatura ibyaha, yasenga yihana, yasenga abwira Imana ibicumuro byiwe byose n'iby'ubwoko bw'Abisirayeli. Nimwiyumvira umuntu agira ahantu yihana, akihana ibyaha byiwe n'iby'abandi, ndetse akihana n'ibyaha atazi n'ingene byakozwe, mugabo byakozwe nabi wabo.
abiwabo, nukuvuga ngo igihugu cose. Mwene data uragera kuri urwo rwego rwo gusenga wihana ibyaha by'abantu bose b'abarundi, ibyaha by'abantu bose b'abakongomani, ibyaha by'abantu bose b'abanyarwanda, ibyaha by'abantu bose b'abagande, ibyaha by'abantu bose b'abakanadiye, ibyaha by'abantu bose bari muri Europe, n'iby'abandi bose bari muri Aziya, ukihana watura ibyaha by'abandi. Daniyeli yihana yatura iby'abantu biwe b'Abisirayeli. Ndagira ngo rero mwene data wihane watura ibyaha by'iwawe n'iby'ishengero ry'abera, n'iby'ishengero ry'abera, umugeni wa Kristo. Haleluya. Wihane watura ibyaha byabo muri kumwe, wihane watura ibyaha byabo abo muri kumwe, abo wabwiye ubutumwa, abo waburiye, abo ugenda usengera buri munsi. Wihane watura ibyaha byawe n'ibyaha byabo. Hanyuma rero marayika Imana iramutuma ngo aza aguruka. Hano baratubwira ni murabe mwisomere ngo aza aguruka, yaje aguruka. Hano honyene hatwereka ko marayika afise amababa. Marayika Gaburiyeli yaje afise amababa. Yesu ashimwe cyane. Yaje aguruka kugira ngo aze yihuta. Aya mababa Gaburiyeli yayahawe kugira ngo aze aguruka n'ingoga, kugira ngo azane ibisubizo. Yesu ashimwe cyane. Azana ibisubizo. Mwene data hari ibisubizo ukenewe. Ukeneye ibisubizo. Urakeneye guhabwa inyishu y'ibibazo byawe, y'ibibazo bya bino bihe, kugira ngo uje ku rutonde umenye ibikwiriye, umenye icyo kwiriye gukora. Mwene data nshuti y'umusaraba, biragusaba gusenga kugira ngo uhabwe ibisubizo. Marayika tumwa aguruka, yaze yiruka, aze aguruka n'ingoga kugira ngo akumenyeshe ibiriko birakoreka, nibigiye gukoreka, nibiriko biraba mu bugingo bwawe, kugira ngo witegure mwene data. Maze marayika ngo araza, ngo amwegera nko mu gihe cyo gutanga ikimazi cyane kera. Abisirayeli aribo Daniyeli akomokamwo batanga ikimazi hajya muri saa 9. Iyi saa 9 ni ya saha Yesu yacikanirako. Niho bigaragara neza ko ari ikimazi cyane kera muri kakayaga ko kumugoroba, hamwe Imana yahoriza kugendera Adamu mu itongo. Imana yaraza muri kakayaga. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero byagiye kugaragara neza ko ari saa 9 igihe Yesu yacikana. Kiye kimazi cy'umwami Yesu Kristo cyatanzwe neza muri ayo magingo no muri ayo masaha. Haleluya, haleluya. Ngo Daniyeli akirimo aratanga icyo kimazi asenga, agiza cyazabona marayika, azabona marayika barareha, azabona marayika arashitse, azabona marayika ararengutse. Haleluya, haleluya. Umva amajambo yamubariye. Umurongo wa 22 ambwira antahuza ati, Daniyeli, ubu nzanywe no kukungura ubwenge. Haleluya, haleluya. Mwene data saba Uhoraho arungike marayika Gaburiyeli aze kukungura ubwenge, kuko ntiwoba usumbye ubweranda Daniyeli, ntiwoba usumbye ubugororotsi Daniyeli. Daniyeli yaraciye mu bikomeye, ariko marayika yaraje kumungura ubwenge. Saba Uhoraho akungura ubwenge, saba Imana ikungura ubwenge, saba Imana ikoherereza marayika Gaburiyeli akungura ubwenge. Imana ishimwe cyane. Ariko wowe mu gusenga nta gusenga uvuga ngo marayika Gaburiyeli ngo ngwino mu bwenge. Oya, marayika ntasengwa, marayika ntasabwa, marayika nta muntu yemerewe kumuhamagara. Nta muntu yemerewe guhamagara marayika, nta muntu yemerewe mu byumve, nta muntu yemerewe guhamagara marayika. Kuko iyo uhamagaye marayika si waza, kuko marayika ntiyemerewe kuza. Imana niyo itanga ubwo ruhusha. Iyo haje marayika ari wowe umuhamagaye hacaza abadayimoni, kuko abadayimoni nibo batumwa na Satani. Riba marayika baguye hamwe na Satani nibo baca baza. Wewe iyo usenga Uhoraho umuremyi w'ijuru n'isi, ugasenga umwami wacu Yesu Kristo yagutangiye wagupfira ku musaraba, noneho Imana ikabona ibikwiriye n'ibibereye, ikamenya uwirungika mu bamarayika bakaza baguruka baza n'ingoga bihuta. Wewe usenga Uhoraho. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Marayika agacazana intumwa, kuko marayika bisobanurwa ngo intumwa, marayika bisobanurwa ngo umutumwa canke intumwa. Kandi marayika aragamburuka azana ingoga iyo Imana imutumye, ariko Imana itamutumye ntuzokwigera umubona.
ntuzokwigera umubona. Marayika ntiyigeraza atatumwe n'uhoraho. Marayika ntiyigeraza adatumwe n'uhoraho. Rero usenga usaba uhoraho. Umurongo wa 23 Yesu ashimwe cyane. Uravuga ngo ugitangura gutakamba hacuwe ijambo kandi nzanywe no kurikubarira, kuko uri umukundwa cyane. Nuko iryo jambo uryiyumvire cyane, utahure n'ibyo weretswe. Yesu ashimwe cyane. Imana ihabwa icubahiro. Imana ituma Gaburiyeli aza kubwira Daniyeli ati uri umukundwa. Muri Bibiliya abantu bitwa bakundwa ntabwo ari benshi. Imana ishimwe cyane. Abantu bitwa bakundwa ntabwo ari benshi. Muri abo Daniyeli nawe ni umukundwa. Si bose Imana yagiye ivuga yuko ari abakundwa. Hariho abantu batigeze bitwa ko ari abakundwa, ariko hariho n'abandi biswe ko ari abakundwa. Imana ishimwe cyane. Aburahamu yari umukundwa, Daniyeli yari umukundwa, Yohana umwe yayegamira mu gikiriza ca Yesu yari umukundwa. Haleluya, haleluya. Hariho n'abandi rero bagiye bitwa abakundwa. Imana ishimwe cyane. Nawe ndizera kuri umukundwa. Mbega uri umukundwa? Niwibaze kuri umukundwa. Imana iragukunda kuko yatanze umwana wayo aza kugupfira. Imana yaragukunze. Soma ujya murongo wo muri Yohana 13 umurongo wa 16 ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi. Imana ishimwe cyane. Imana yaradukunze. Imana yaragukunze. Imana yarankunze, yatanze umwana wayo. Yesu aza kudupfira ku musaraba kugira ngo umwizera ntazapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Ngo ugitangura gutakamba hacuwe ijambo ngo kandi nzanywe no kurikubarira. Icoma Imana igatuma marayika akaza kubikubarira, akagusanga mu masengesho, akagusanga aho uri mwene data. Marayika aze atumwe n'uhoraho, aze kukubwira ibikomeye n'ibihambaye mu masengesho. Genda usenga wezwa. Kandi ndagira ngo mbabwire, Imana ntishoboka ipfa gutuma gusa, kandi ntishoboka ipfa kurungika gusa ku muntu gusa hatabayeho kwihana. Hatabayeho kwihana. Barakuburiye, barakubarira, uragamika izosi, maze uravuga ngo tera iyo nziya. Utangura kuvuga yuko ari ibikorwa bimwe birakorerwa mu mubiri, yuko ataco bimaze. Ariko ndagira ngo nkubwire mwene data, kunda wumvire, kuko unyanka kubwirwa abwiwe nuko ijisho ritukura. Mwene data, ndagira ngo nkubwire yuko ntabwo uzokwigera uronka abamarayika baza baguruka baza bavuye mu ijuru amanuka izuba riva ku mutaga baje kukuburira. Erega ni twego turi ngaha kugira ngo tuburiranire. Turi ngaha kugira ngo tuburiranire. Mpwemu yera agenda aca mu bakozi kugira ngo aburire bene data. Nimwumve ijambo ry'uhoraho. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nuko rero ngo ugitangura gutakamba haciwe ijambo kandi nzanywe no kurikubarira. Imana ishimwe cyane. Nzanywe no kurikubarira. Umumarayika bisobanurwa ngo intumwa. Aratumwe, aragamburutse, aje kubikubwira wewe mukundwa. Warakunzwe cyane. Yesu yarema arakubambirwa. Ikerekana kuri umukundwa. Yesu yaragupfiriye. Yesu yarakubambiwe. Emera rero mwene data, ukunde wumve, kandi Yesu akugirire neza. Ngo kuko uri umukundwa cyane. Uri umukundwa cyane kandi waratumiwe. Imana iragomba kuza kuzamura ikujaniwa iwe aho Imana iba. Uze wicarane na Yesu ku ntebe y'ubwami nkuko nawe yanejeje akicarana nawe na data ku ntebe yiwe y'ubwami. Nawe birashajwe ngo uneshe maze uzamuke. Ngo nuko iryo jambo uryiyumvire cyane, utahure n'ibyo weretswe. Imana iragomba kugusobanurira ibyo weretswe. Imana iragomba gusobanurira bera ibi bintu Daniyeli yeretswe. Daniyeli yarasenze, arasenga. Imana ishimwe cyane. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya. Nuko rero Daniyeli amaze gusenga, Imana irageraho ituma marayika. Reka dusome rero ayo majambo Daniyeli yahishuriwe. Tugiye gusoma iryo jambo yahishuriwe ni iry'amayinga 70. Ndagira ngo muvyumve mubikurikirane neza ivy'aya mayinga 70. Ni jambo rikomeye cyane. Umurongo wa 24. Amayinga 70 agerewe ubwoko bwanyu n'igisagara cyanyu cera, kugira ngo ibicumuro bishire n'ibyaha birangizwe, n'ibigabitanyo bitangirwa impongano,
hazanwe kugororoka kutazoshira. Ivyo weretswe ni ivyavugishijwe n'Imana ngo bimatanishwe ishashara idomwe nk'ikimenyetso ahera cane arobanuzwa amavuta. Haleluya, haleluya. Uyu n'umurongo umwe gusa 24 barawudondagura bagasura kawudondagura. Ndagira ngo wumve amajambo ya marayika, ndagira ngo wumve amajambo Uhoraho yatumye marayika. Aya majambo n'amajambo akomeye cane, ndagira ngo yashire muri ntibate mwene data. Daniyeli yarasozereye umurimo wiwe, Daniyeli yaramaze kuvyandika, kandi Imana yaramubwiye ngo shira muri ntibate, ngo matanishisha shara ngo aya majambo, ngo kuko bizohishurwa mu misi y'imperuka. None rero mwene data, umva aya mayinga 70 agere ubwoko bwanyu n'igisagara canyu cera, kugira ngo ibicumuro bishire n'ivyaha birangizwe. Aha Daniyeli yarimo arabwirwa ko muri ibi byumweru 70 hapanzwe nk'umugambi wo gucungura abantu. Imana yarasezeranye yuko ugiye gucungura Abisirayeli, ibakure ko burya buretwa bwa bureta bwari bahereye mu Egiputa baracungurwa, hanyuma bahabwa amategeko baragenderamwo. Imana rero avuze iti igiye kubacungura kugira ngo ibahe gutabagwa, ibahe gukizwa, ibahe ubuntu bugerekeranye n'ubundi, ngo kugira ngo ubwoko bwanyu aribwo Bisirayeli batabago bacungurwe n'igisagara cera arico Yerusalemu gicungurwe gitabagwe. Abo n'Abisirayeli ngo kugira ngo ibicumuro bishire, kuko bitari bwashire, kuko bama batanga ibimazi bama batanga ngo n'ivyaha birangizwe, kugira ngo abantu babe bagiharurwa ko ivyaha iyo umuntu ahariwe Imana iribagira igahanagura. Imana ishimwe cyane. Ivyaha birangizwe n'ibigabitanyo bitangirwa impongano, bijya bimazi vy'impene n'intama n'inka, bijya byose by'amaraso n'ibinizwe n'amafu agogoretse n'ibimazi na byabigira 10, bijya byose bigira ngo bitangirwe impongano. Ngo n'ibigabitanyo bitangirwa impongano. Hari abantu benshi bagitanga impongano no munsi. Impongano ngo tangibi kugira ngo ubone gukira, ngo tangibi kugira ngo Imana ikubabarire, ngo tangibi kugira ngo usengerwe, ngo tangibi kugira ngo wumvigwe. Izo ni impongano. Ariko ibyo byose Yesu arabitangiye impongano. Yesu aragutangiye impongano ngo maze ngo hace hazanwa ukugororoka kutazoshira. Haleluya, haleluya. Hace hazana ukugororoka kutazoshira. Ukugororoka ni gushobora kuzanwa n'ivya 10. Ukugororoka ni gushobora kuzanwa n'imfizi y'intama. Ukugororoka ni gushobora kuzanwa n'imfizi y'impene. Ukugororoka kuzanwa n'ubuntu bugerekeranye n'ubundi bubonerwa mu maraso ya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Nta muntu yigeze akizwa n'ukugororoka kwiwe, nta muntu yigeze akizwa n'ibigira 10 byiwe, nta muntu yigeze akizwa n'impene canke intama canke amaraso y'ivyo atanze. Ngo naho yo bari umwana wawe w'imfura ngo umutange ku cyaha kimwe ntibikunda. Byari byarananiranye. Abisirayeli banta ko batari baragize byaranse. Ngo maze haza n'ukugororoka kutazoshira, ngo ivyo weretswe ngo n'ivyavugishijwe n'Imana, ngo bimatanishwe ishashara idomwe mu kimenyetso. Ngo nukugira ngo ivyo weretswe ntabwo ari ibintu byo gushoka gusa bisobanurwa, kuko nivyagenewe isezerano risha, nivyagenewe umucunguzi, nivyagenewe igihe cavyo. Nukuvuga ngo Yesu azoza avuye mu ijuru aze acungura abantu. Ivyo Daniyeli yari yarabisobanuriwe, ariko baramubwira ngo domamwe ishashara, nukuvuga ngo wugare ico gitabo, kuko bizoza gusobanurwa neza Yesu aje gucungura abantu. Yesu ashimwe cyane. Ngo bimatanishwe ishashara idomwe mu kimenyetso ahera cyane harobanuzwa amavuta, kugira ngo Yesu abanze arobanuzwa amavuta. Iri jambo rivuga kurobanuzwa amavuta ni ijambo rikuyemo ijambo bita Mesiya canke Kristo. Ni mu Kigiriki, mu Gifaransa ni loué. Umuntu yabaye umuntu basutse ko amavuta. Ngo ahera cyane horobanza amavuta ahera cyane ni muri Kristo Yesu. Yesu niwe yarobanujwe amavuta, barageze aho bamusuka ku icyabano cy'amavuta atamirana. Imana ishimwe cyane. Ngo baca bamuhanaguza umushatsi. Umugore yitwa wa mugore yamusutse ko amavuta, amutegurira guhambwa. Imana ishimwe cyane.
amuhanaguza umushatsi. Ahera cane harobanuzwa amavuta. Imana ishimwe cane. Kandi Yesu yari afise amavuta yahawe ubwa mbere na mbere. Nari amavuta yahawe igihe yasukwa ko mpwemu yera, akamugwa ko asa n'inuma. Yesu arangije kubatizwa, akuzwa mpwemu yera, ajyanye n'amavuta y'ubushobozi, y'amavuta ya mpwemu yera. Imana ishimwe cane. Ngo ahera cane harobanuzwa amavuta. Mbega mwene data nawe urayafise ayo mavuta ko witwa umukristo? Umukristo nico bita umuntu yarobanuwe, arobanuzwa amavuta. Umukristo kurobanurwa canke Mesiya wo bita Mesiya nuba yararobanujwe agasigwa. Imana ishimwe cane. Natwe turaba Kristo, dukurikira Yesu, dukurikira Kristo. Natwe tugomba kuba twararobanujwe ayo mavuta mu buryo bwa mpwemu, mu buryo bwo kuzwa mpwemu, mu buryo kwakira mpwemu. Mpwemu yararatanzwe ku munsi wa Pentekote, nkuko Yoweri yari yarabihishuriwe ati hanyuma y'ivyo nzosuka mpwemu yera ku bantu bose. Imana yararungitse mpwemu wayo yera. Twararobanujwe amavuta, wararobanujwe amavuta. Ishengero ryitwa abakristo. Abakristo birasobanura ngo turaba Kristo. Imana ishimwe cane. Nuko rero umurongo wa 25 uratubwira ngo nuko umenye utahure yuko uhereye igihe icagezwe kizoshingirwa cyo kuvyura no kubaka Yerusalemu gushitsa kuri Mesiya Segaba hazoca amayinga ndwi, maze habeho ayandi mayinga 62 hasubire kubakwa, basubizeho imiharuro n'imigende, mbere bizoba bikorwa mu bihe bigoye. Aleluya, aleluya. Turongeye kandi kuronka amajambo akomeye cyane. Aya n'amajambo marayika Gaburiyeli ariko arasobanurira Daniyeli. Mbega mwene data nawe urayasobanurirwa? Mbega uri murayatahura? Mbega uriko urayumva? Umva uyu murongo wa 25 ngo kandi umenye utahure. Menye utahure mwene data. Bene data bari ku musozi w'Imana, ni mumenye mutahure, mureke kubinjiji, mutahure, mureke kuba abatamenya, ariko muba batahura, kandi mumenye abumvira, kandi mumenye ko muriko murabwirwa mu bagakomeye cyane ku musozi w'Imana. Ngo nukumenye utahure yuko uhereye igihe icagezwe kizoshingirwa. Iki cagezwe carashinzwe gishingwa na Kuro yarashinze cagezwe, aravuga ngo Abisirayeli batangure kwitegura batahe baje kubaka inzu y'Imana i Yerusalemu. Ngo nukumenye ico gihe cyo cagezwe kizoshingirwa cyo kuvyura no kubaka Yerusalemu gushitsa kuri Mesiya Segaba. Mesiya Segaba namubasobanuriye. Mesiya bisobanura Kristo, Kristo bisobanurwa Luwe, umuntu yabaye yahawe l'onction. Hanyuma ariwe ukurobanuzwa amavuta mu Kirundi. Ngo kugeza ca Mesiya ngo hazoca amayinga ndwi. Imana ishimwe cane. Bazobanza bashinga amayinga ndwi, buri ndwi yose ibigizwe n'imyaka indwi. Rero amayinga ndwi ni ivyumweru 49. Ngo maze habeho ayandi mayinga 62. Ufasha amayinga 62 ugateranya nayo mayinga amayinga ndwi yose hamwe aba amayinga 69. Ayo mayinga 69 Daniyeli ariko arabwirwa yuko ari amayinga azocaho imbere yuko Mesiya Segaba ashika. Nuko Mesiya rero yarashitse, ashika giturumbuka mu rusengero rw'iwe rwera, arashikaza ari kunyana y'indogoba. Hanyuma ishengero ryose rirashwa baduka, abayuda bose bati turamubonye, turamubonye. Bazana amashami n'ibisandasanda, abandi basasa impuzu, barasemerera bose bavugira rimwe bati Hoziyana, 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 bati hashemezwe uje mu izina ryohoraho, bati Hoziyana mwana wa Dawidi. Hanyuma rero kugeza Mesiya Segaba, wo bita Mesiya Segaba n'umwami abaje mu kibanza ca Dawidi. Ngo hashemezwe uje mu izina mwana wa Dawidi, hashemezwe uje mu izina ryohoraho. Rero Yesu yaje ari umwana wa Dawidi, yaje ari umwami, yaje ari Mesiya. Ico gihe niho baciye rero basemerereza impundu bamushemagiza. Ngo hazoca amayinga ndwi, ngo maze habe handi mayinga 32 hasubire kubakwa, basubizeho imiharuro
n'imigende mbere bizoba bikorwa mu bihe bigoye. Ico gihe bubaka urusengero byari ibihe bigoye, kubera bubaka bitwa ba Tobiya na ba Sanibarati babatwenga bongera babagwanya, ngo bubaka bafise inkota, bongera bubaka ukuboko kumwe kagira itafari canke ibuye, ukundi kukagira igipanga canke inkota, bubaka bagwana. Ntivyari byoroshe. Ibindi byabaye byinshi byagiye byandikwa no mu bindi bitabo, ariko ndagira nkubwire ko ico gihe habaye intambara zidasanzwe, bubaka barimwo barategwa n'ibitero. Ntivyari byoroshe, ariko barubatse barasubizaho imigende, bongera barasubiraho urusengero baragubaka, ngo ariko nubwo byari bihe bigoye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo murongo wa 26 turavuga ngo maze ayo mayinga uko ari 62 niyashira, Mesiya azokurwaho kandi ntawe uzomusubirira mu gishingo. Yesu ashimwe cyane. Ngo ayo mayinga, ufashe amayinga 7 ugateranya nayo 62, ngo niyashira ngo Mesiya azokurwaho. Hano baratubwira ko amayinga yose hamwe yose na yose abaye 69, ngo Mesiya araje, ariko azoca kurwaho. Mesiya araje, baravuga bati Hoziyana mu ijuru. Hanyuma ako kanya iyo ndwi nyene muri iyo minsi ako kanya niho yaca agenda guhenagura ameza mu rusengero, avuga ati inzu ya data mwahinduye nk'isenga ry'abambuzi, bacamugira inama yo kumwica. Ako kanya umwami Yesu baramwica, baramukuyeho. Ngo maze ayo mayinga 62 niyashira, Mesiya azokurwaho kandi ntawe uzomusubirira mu gishingo. Hari abantu bibaza ko baciye baza kumusubirira, ariko Mesiya ntasubirirwa. Hari abantu baciye baza kuza gutera ngo bashinge ubundi butegetsi bwa Satani, ariko Mesiya ntasubirirwa. Hano barakomeza baratubwira ngo maze Segaba wundi azoza, abantu biwe bazosangangura igisagara n'ahantu hera, ariko iherezo ryiwe azotembanwa n'umuvo, kandi intambara zizorinda zishika no kwiherezo ubugesera bwashinzwe ko buzotera. Imana ishimwe cyane. Hano ngo Mesiya ngo azokurwaho, ngo kandi ntawe uzomusubirira mu gishingo. Ngo maze Segaba wundi, uyu Segaba wundi ndagira ngo mumutawure yuko ari ubutegetsi bwaje bugasenya Yerusalemu. Bwari ubutegetsi bw'Abanyaroma, bwari buyobowe n'umujenerali yitwa Titusi. Tito niwe yaje gutera, araza nkuko byari byaravugishijwe ngo urusengero rwa Yerusalemu nta buye na rimwe rizosigara rigeretswe ku rindi ridasamburiwe hasi. Muri ico gihe rero uwitwa Tito umujenerali w'i Roma yaraje arasenya, abantu biwe barasangangura igisagara ci Yerusalemu n'ahantu hera rwa rusengero rwahera cane, hamwe hahora hatangirwa ibimazi barahasenya barahaturira. Ngo kandi herezo ngo ryiwe ngo azotembanwa n'umuvo. Imana ihabwa icubahiro cane. Ngo kandi intambara, hano baravuze ngo azotembanwa n'umuvo, nukuvuga ngo umuntu wese akora mabi azotembanwa n'umuvo. Umuntu wese akora iby'ubuhemu n'iby'ubugarariji azotembanwa n'umuvo. Iherezo ryiwe n'uguhona, iherezo ryiwe n'ukuranduka. Ngo iherezo ryiwe ngo azotembanwa n'umuvo. Ngo kandi intambara zizorinda zishitsa no kwiherezo ubugesera bwashinzwe ko buzotera. Byahereye ico gihe mu mwaka wa 70 urusengero rw'i Yerusalemu rusenywe n'Abaroma. Rwahereye ico gihe kugeza nuno munsi ubugesera buriko buratera, bwarateye buriko buratera kandi buriko burabandanya butera kugeza igihe Antikristo azoza none hakubaka urundi rusengero hajya mu kibanza akagwicaramwo. Nivyo Yesu yavuze ngo aho muzobonera ca kizira c'ubuyobe bw'ubugesera gisubiye kuza kikicara mu rusengero gwera guhoraho, ngo usoma niyubara. Muri Matayo 24 umurongo wa 10 umurongo wa 15. Matayo 24 umurongo wa 15 ngo nuko aho muzobonera ca kizira c'ubuyobe bw'ubugesera gihagaze ahantu hera cavuzwe na Daniyeli. Uwo ni Yesu ariko arabisobanura ngo usoma arazoca yiyubara. Ndagira ngo mbabwire ngo usoma niyubara. Aya magingo ni isaha, usoma niyubare, usoma nabe maso. Haleluya, haleluya.
Imana ihabwa icubahiro cyane. Ngo intambara zizorinda zishitsa no kwiherezo ubugesera bwashinzwe ko buzotera. Ubu bugesera ni wa wundi Antikristo agiye kuyobya no kuzimiza yahereye kera nubu ariko arayobya arimo aratikiza inganda. Ariko mwene data ndagira ngo aho uri hose witegura ube maso Yesu akugendera kugire neza guhumura amaso. Imana ihabwa icubahiro cyane. Wongere kubona no guhishurirwa no kwerekwa. Nimba utarahabwa amaso yo kubona umugure ko amaso umuti wo kugira ngo usige ku maso yawe. Yesu aguha umuti wo gusiga ku maso yawe ubone guhumuka. Imana ishimwe cyane. Kandi umugore ko n'impuzu kugira ngo ntugenda amenya bakabona isoni z'ubwambure bwawe. Haleluya. Umurongo wa 27 haravuga ngo kandi azosezerana na benshi isezerano rikomeye kumara iyinga rimwe. Imana ishimwe cyane. Iri yinga rimwe ni rimwe rigira 70. Iri yinga rigira 70 ryarabanje kurindirizwa kuko Imana yaciye iduha ubuntu muri Yesu turacungurwa. Hanyuma Yesu acashinga ishengero ku rutare kandi amarembo y'ikuzimu ntiyashoboye kurisenya kugeza n'aya magingo. Ubwo rero nubwo bari bagerageje gusenya rugero rusengero rw'i Yerusalemu ntibashobora gusenya ishengero ry'Imana, ntibashobora gusenya ishengero rya Kristo, ntibishoboka kirazira. Ishengero rizoguma ririho kugeza Yesu aje kuritora no kurijana. Ngo azosezerana na benshi kumara iyinga rimwe. Azosezerana na benshi hazogera igihe rero iri yinga rigira 70 ritangure. Ndagira ngo ngabisha abasenzi n'abana b'Imana bose kw'iryo yinga rishobora gutangura umwanya wari wo wose. Igihe boramukavuze bati turagarukanya amabwirizwa ya Mose, turagarukanye kubaga inka n'intama n'impene, turagarukanye gutanga ibimazi no gutanga ibigira 10 no kubahiriza isabato, guhera kwa gatanu ku mugoroba ikarangira vendredi, igatangura vendredi soir ikarangira samedi soir. Abantu bakabona kuba ariho bemererwa kugira ico bagura canke baja gushora canke kugura mu isoko. Muri ico gihe bene data ndagira ngo mbabwire yuko ivyo bihe nyene bishobora gutangura umwanya wewe wose, kuko ishengero ryaraburiwe. Ubu mugeni wa Kristo aramaze gutegurwa, aramaze kubwirwa, aramaze kuburirwa, urutonde rwaramaze gushingwa. Imana ishimwe cyane. Ngo kandi azosezerana na benshi isezerano rikomeye kumara iyinga rimwe. Antikristo azosezerana na benshi. Yarasezeranye na benshi, yarasezeranye n'abayuda, asezerana n'abasilamu, asezerana n'abagatolika, asezerana n'ababudiste hamwe n'abahindu n'abandi bapagani bose. Barasezerana bubaka insengero zitatu bazishira hamwe, urusengero rw'abayuda n'urw'abasilamu n'urw'abakristo b'abanyaroma b'abagatolika. Barashinga barubaka ngo bashinze isezerano. Imana yongere kugendera mu Kristo wese ahumuke atahura ibyasezeranywe, amenye yuko Antikristo arimo arasezeranya abantu, abasezeranya ibidashika n'ibitari byo, by'ibinyoma, abahendagiza. Ndagira ngo mbabwire yuko ntawo kwivanga n'aya madini atizera Yesu Kristo, ntawo kwivanga n'aya madini atizera Yesu Kristo. Goba aruzimire. Ntimukivange n'abasenga ibishushanyo n'ibigirwamana, ntimukivange n'abasenga Bikira Mariya, basenga inyenyeri, basenga izuba, basenga ukwezi, ntimukivange n'abasenga imizimu, ntimukivange n'abasenga abasenga hari n'abasenga bagasenga abatagatifu. Abandi bakavuga yuko ngo Yesu ngo atari Imana. Abo bose murabona ibyo basilamu bakora n'ibyo bayahudi bakora, bahevye no kumwica bakamwica. Yesu baramwishe bamuhora ngo yuko yivuze ko ari umwana w'Imana. None mwumva mwo kwivanga gute? Ntibikunda. Ntimukivange n'abatizera, nimusohoke muve muri ayo madini, mumenye yuko Yesu Kristo agiraze kuza kwima ingomano kwisi kumugaragaro kugira ngo abera baje gutahuruka. Imana ihabwa icubahiro cyane. Ngo Antikristo azosezerana na benshi isezerano rikomeye kumara iyinga rimwe. Iryo yinga rimwe ni rimwe rigira 70. Ngo niryagera hagati, turacakomeza gusoma, ngo niryagera hagati azokuraho ibimazi n'amashikanwa. Azokuraho ibimazi kuko bazaba barubatse urusengero bagiye kugubaka, barahejeje ibintu byose, byose byararangiye. Ngo azokuraho ibimazi kuko bazaba baratanguye gusubizaho ibimazi bya Mose. Bamwe bakunda gutanga ibigira 10
ngo nibimazi, abandi bagatanga ibi ngo batanze ibimazi, abandi mwese umwami wanyu agiraze. Uwo muriko murakorera agiraze, ariko agiraze ivyo bimazi azobibavanga ngo agiye ngo azohengera bigeze hagati ngo azoca akuraho ibimazi. Reka ndahasome mwumve, niryagera hagati iryo yinga azokuraho ibimazi n'amashikanwa. Azoca avuga ati ibi rero mubishikana kutariko ni jewe Mana, ni jewe mugomba gusenga, ni jewe mugomba guhimbaza, ni jewe mugomba gutazira, ni jewe n'ababambiwe batangure kuyoba, batangure kuzimira. Ngo ni jewe atangure kwivuga ko ari we muremyi, atangure kwishira ko amazina yo kurogota ku Mana no kurogota kubaba mu ijuru, atangure kurogota ku izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ariko bene data, ndagira ngo mbabwire ngo muhumuke, iki ni igihe kigomba kugira ngo ntikigusige udahumutse, udasobanuriwe. Aya n'amajambo akomeye cyane, muriko murasobanurirwa bene data. Ngo azokuraho ibimazi n'amashikanwa, ngo ugeseza azoza kwibaba ry'ibizira, ugeseza nawe azoba ari mu nzira ariko araza gutikiza. Haravugwa yuko hazoca haza amamiliyoni y'abasirikare batazi iyo baturuka, ibitero bizoza biza. Yohana abona miliyoni 2 z'abasirikare atawuze baje baturuka, bazoza kurwana muri rya ntambara ya Harumagedoni. Ngo ugeseza azoza kwibaba ry'ibizira, kubera ibyo bizira nyene by'ubuyobe bw'ubugesera. Ubu bugesera bwashinzwe burimwo burashigwaho, ubu bugesera bwateye, n'ubu buriko buraza bwadutse. Ndagira ngo mbabwire yuko ubu bugesera ariko buriko buratuma isi iriko iragenda kurangira, isi irimo iragenda kurangira kubera haradutse ubugesera, haradutse ubugesera. Ngo ugeseza azoza kwibaba ry'ibizira, ngo maze ubuyobe buzosukwa kuri uyo ageseza gushitsa ku muhero washinzwe. Yesu abahezagire cyane. Reka tugarukirize ngaha, abumvise ijambo ry'Imana mwese nimuhumuke amaso mutahure. Yesu yaravuze ngo nimwabona ibyo byose bibaye ngo muze mumenye ko ari hafi ku rugi. Reka dusozere n'amasengesho. Mwami ndagushimiye cyane, ndaguhaye amashimwe, ndaguhimbaje mwami w'ijuru n'isi bw'ubutumwa bwiza bugaburiwe abera bose. Ndasengera abera abasavyi bawe, ndasengera bene data bose bongere gutahura, bongere gusobanurirwa, bongere guhishurirwa, bongere gusenga nko Daniyeli yasenze agahabwa amabanga, agahabwa ibisubizo. Marayika akaza aguruka agatumwa n'Uhoraho, akaza n'ingoga aguruka. Ndasengera abera bari mu masengesho bongere guhabwa ibisubizo, maze bongere guhabwa inyishu. Mwami wongere gutahura. Ndasengera umugeni wa Kristo yitegura hari hose, yicara gavye, yicara ari maso, akomeze kugaba no kumesura imvune ziwe. Yesu dehe kumesura, nanje mpe kumesura imvune zanje mwami. Ndakwiyeguriye, ndakwihanyuhagire guhera mu rutwariro kugeza mu bworo bw'ikirenge nyakubahwa. Yesu nyuhagire mwami. Ndasengera bene data bose, mwami ubeze batunganye. Mwami Yesu dukomeze kuguma turi maso twiteguye. Haleluya, izina ryawe rihabwe icubahiro. Ndabigushimiye Mana, urakoze bishimirwe, urakoze ndavyambaje nshima mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Yesu abahezagire gose. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Nimero z'itelefone utanguza igiharuro 1 8 1 9 5 8 8 ubusa 7 7. Mugira amahoro y'Imana. Haleluya, amen.